nitwa niyo nkuru Justine. Twebwe ukuntu twaronka ibyo turya, twaronka igikombe ca mironko, urabona bihiye ibyo kurya bihiye byari igikombe ca mironko, intete z'ibigori n'iz'ibiharage zivanze. Rero ukamenya ko birya ku mugoroba, mu masaha yine naho ukamenya kunywa igikoma, akaba ari cyo wiririrwa. Yego. Udukwi rero natwo urumva ajya gutasha inkorogoto mu rufunzo, hanyuma tubonye ko bigiye kuza biratunanira tuja mu nkorogoto, twasha tuja gutasha ahantu kure kubera hafi twari twarahejeje kuzitasha, tukaja tuja gutasha ahantu bitwa ku Rusumo. Aho ku Rusumo rero umuntu uvuga ati ni umuntu utakibasha, byarakunanira no kuzitahiriza. Yego. Aho mugarukiye hano mu Burundi ubuzima rero bwifashe gute? Nukuri ubu turashima uretse izuba ryatse ubu, ariko kuva tuje turabona ko harimo akarusho ko kubona tuza dusanga abacu tugasanga n'abagenzi. Nukuri twarabiryoheye cyane, turishimye. Urabona hari n'umwuga wo kujisha ibi biseke. Ibi biseke ugisha gute? Ukoresha impuzu zivuye, ukoresha ibikoresho bimeze gute? Uroroherwa mu kubireba? Mu bisanzwe koroherwa sinoroherwa kuko urabona ko bidasa. Izi nyuzi twazikuye mu Rwanda ko twari dufise yishirahamwe ryo kujisha, twakurikiranwa na Hasere dari shirahamwe rya Indigo. None urumva hanyuma abona ko inota buryo dufise kugira ngo turonke ubwo buntu, cyane cyane irangi n'iryo mbona rishobora kutugora, nayo ibindi byo turabona ko twomenya ukuntu tubirondera tukabironka. Nikamana yambana Pascaline. Mwaje muvanga hari? Twaje tuva mu ntara ya Kirundo, komine ya Kirundo. None kamani wewe mu buzima wikambi yamaze imyaka ingahe? Hari wikambi yitwa gute? Ni mu karere ka Kirehe, nkambi ya Mahama. Yewe maze gushika mu nkambi nagize ubuzima bubi, jeho najanye n'abana gusa, abana 5 nanje wa 6. Nta mugabo nari ngenjanye je napfakaye, ariko byaranduhije birandusha hamwe bikomera cyane. Sanga ingaburo baduha, twatega ibigori ku muntu ibiro 3 by'ibigori n'ikiro kimwe n'inusu by'ibiharage. Aho ugacibidirijamwo inkwi, ukabidirijamwo isabune, ukabikuramwo umunyo, byose ugasanga biragukomeranye. Ako twagerageje nyene kubera twabona twagiye tubona umengo umutekano watugoye, turagomagaho turihangana tukagerageza tukagenda kurondera ibishakari mu nyuma y'inkambi. Twagenda kurondera ibishakari nyuma y'inkambi, abanyarwanda bakatwirukankana kabisa, bagashaka no kudutemagura. Bamwe baraheze mu bishakari barabatemaguriyemwo, bamwe bagiye bahera mu bishakari kabisa. Hama rero data hase yariyunganije gake gake, baraduhironderera kuntu baduha ubufasha, banduka baraduha icyo ducana. Tuhamaze imyaka mengo 2 bamaze kuduha ubufasha, baduhe gaze niyo twaza turacana. Ariko naho twayicana naho mu kujya tuyironye, twabyuka saa 7 z'ijoro kugenda kuyitega, tukararira tukazotanga 12 kujya tuyitahana, kandi nayo ntiyatumaze kwera. Turaguma ngaho turakomeza, bariyumvira banduruka baraduhindurira, baduha amafaranga nayo umuntu yaraharuwa ku muntu umwe agasanga nko ku munsi abara nk'amafaranga 80 ukabara ko ariyo ku munsi utegerezwa kurya ku muntu umwe. Tugasanga rero ni ngorane, hama turagumyeyo banduka twumva koroni maze kuza, aho urumve n'inyuma y'inkambi hitwe tukigendayo, tugiye twasanye ne badutangiriye, nta muntu yasimbuka, nta wajya baca bagusubiza mu nkambi. Hamwe je mvuga ati je nukuri Imana yofasha nkapfuma sura mu gihugu cy'u Burundi yo bikoze. Twe twageze n'igihe tuzatajya no gusengera hano ku misozi, bakanadufatirayo tukagaruka, bagashira no kudupfunga, tuvuga ati Imana twosura mu gihugu cy'u Burundi, wo bukoze kabisa uko biri kose, wogorwa wogorwa iwanyu.
tugize gutya nta nuko habaye inama ngo tuzohunguka nta n'Imana yabidukoreye akanya gato irakoresha twagize gutya ati ubushaka kwiyandikisha wese ahunguka adataye mu Burundi wawe ndaja mu duti wa mana si byose niwe ubizi niwe ubikoze mana wo bukoze umwana wanje mukuru yagiye nyuma y'inkambi kurondeza ubuzima abonye ndayigomba yaturembeje acaragenda nyuma y'inkambi nawe ntivyo bimworoheye ndavuga ati noneho ko ari muri corona ntazobona n'inzira acamwo ndavuga ati wa mana we namushize mu biganza ati mana ukamuhindira agaza tukiyandikisha tugataha uzobukoze naramutelefone ndayimubwira ati rero ubu Imana irabikoze yaduciriye inzira tugomba dusubire mu gihugu cy'u Burundi ndakwinginze urebeho woca kabisa kuko aho yaca hari nyuma y'Ikigali ntiwaca mu muji ngo bikunde sinzi umuvyeyi nabajije cyangwa akayira k'ikirundi agenda acamo ushitse mu nkambi naho baca bagufatana n'umuryango wawe bakaca babajana kubafunga ati yashitse mu nkambi agwaye corona ntiwabivuze ntiwagenjeje gute tiwamana aba ari uzobiroranya maze kuhagera n'ukuri Imana yagize neza nta n'uwamufashe nta n'uwagize gute bose babinumiye rimwe uke twace tuzinduka kwiyandikisha no kwiyandikisha navyo ntivyatworoheye navyo twavyuka saa 8 tugatondesha amabuye hari gutasha utagezweho kwiyandikisha hari ubwo ugize Imana ukaronka nk'umuntu yobigufashamo gutyo twaratonze hafi y'indwi tutaragerwaho tugira gutya tubona baratwanditse bidoje tubona baradusomye turahunguka turataha tumaze gushikino Imana arabikoze tumaze kuhagera twasanze abiwacu ari amahoro dusanga naho wojya bamunza nta muntu agukomakoma nta n'ikintu na kimwe mugana aho ubuzima urumva ntibworoshe ahantu maze iyo myaka 5 utarimye utanakantu na gatoyi ibintu bagiye badufashisha ino tuhageze barabikoresheje mu buryo bushoboka kugira ateye uko byo tugenda kutuntu natwe turondereza koza turarima kugira ateye uko twobaho aho bimaze kugenda uko rero harabiravye abana kuja ku ishuri amakaye amakaki mbona jeho nkanje nari n'umupfakazi atamugabo nari ifise nabona bitanyoroheye nariyumviriye numva ati twiremareme tugira agashira hamwe dukomeze ibikorwa bisha ndagenda tumaze kugenda baca baratwandika bisha turagira agashira hamwe ko kuza turaguranana nyimba umwana Kenya yamakaki ukagenda nyimba umwana Kenya agakaramu n'agakaye ukagenda bakakugurana basi ukaguma ubasubiza ariko mugabo ukabona wa mwana ari Ubuzima n'ambasko aba ukamenya yakironda kandi nahomba ego uri mu mpunzi wavuze upahe bimeze gutuma ubuzima bwa misi yose nari nahunze 2015 mwaka wa 2015 kwa gatandatu 2024 ariko nagarutse itariki 23 z'ukwezi kwa kabiri 2021 uko ubuzima twasanze bumeze nuko twabwumva twasanze bitandukanye cyane ko imbere yuko dufata ingingo yo gutaha hari benshi bibaza ko mu Burundi bitameze neza avuga ati jengiye gutaha abwira ati oya mu Burundi abantu bakicana abantu baracyabo irengero abantu barapfuye bishwe nayo baranyuruzwa gutyo ariko uko twabisanze ntabwo ariko twabyumva bimeze gutuma no munsi byifashe neza aho duherereye kiretse ibibazo bimwe by'ubukene nyene kubera usanga abantu abagiye guhandura ubwo rushasha ariko twabivuga abagiye kuba mushasha muri ako kanya mu gihugu yinjiyemo kandi ahantu amaze imyaka 5 6 atacahereza amaboko urumva asanga atangurira kuri zero mu gihe abandi bose bamaze kwiyinstara rero kiretse ikibazo cy'ubukene ayo bundi ho abantu bahungutse baranye neza n'abandi barakiriwe n'abandi dushinga amashira hamwe dushiramwe n'abasangwa nabo nyene turafashanya mu bikorwa nta kibazo kandi n'umutekano twari twifashe hariya mu buhungiro twari tubahe mu buzima butari bwiza ubuzima tacu heza amaboko ubuzima buhereza ukwezi ko guhera bakaguharasyo naho nyene dakwiriye ubuzima udashobora kwiga kaminuza ushoboye kwiga ubuzima nyene bwo kubaho nyene uteze amaboko ubuzima ta burenganzira ufise bwo gusaba ikintu runaka ngo kibone nko mu gihugu ciwawe
ntabwo bwari ubuzima bworoshe cyane. niyongenza Violet nabunze muri 2015 ngera mu Rwanda nkaba nahurutse itariki y'ukwezi kw'icumi hama nkashikira mu Ruzo mu ntara ya Muyinga imina gitera hama tumaze gushika baratwakiriye n'urweze tumaze kugera hano mu Burundi tumaze gushika twifatanya hamwe n'abasigaye mu gihugu kugira agashira hamwe ko guteza imbere mu buryo bwo kujisha ibiseke inkoko n'ibirago kugira ngo turabe yuko tworonka nk'utwunguruza kuko kenshi twarageze no biraducanga kubera benshi twasanze bageze ku ntambwe twe tudashoboye kugerako uwo twasanze nk'amafaranga badutekereye twasanze inzu zarasambutse duhitira kuzubakisha amafaranga amera nk'ayaduheranye tumaze kubona rero ko ubuzima buducanze nico gituma twiyumviriye ico kintu dukorera hamwe ni ukuvuga kuko ubu mu bisanzwe abantu benshi bariko barakora bamera nk'abarya nk'ibintu bivuye mu mwavu turashobora gukora nk'ibiseke tukabigurisha bamara kubigurisha tugaca tuguramwo ihene tukamaze kuguramwo ihene 30 zihaba mwanya hasigaye 5 abo 5 nabo bari bagezweko baratubwira yuko dushobora kuyabaha kuko hariho abanyeshuri benshi bari bako barata amashure kubera amikoro make bwatwigize yama abo banyeshuri ariko ubu bariko barabandanya.